yuko mugwi wa Bumamuru ufise amanota 41 mu gihe Flambeau du Centre ufise amanota 40 kazoguma banyinyurana hagati ya baracanyinyurana ijana ku turabe umugwishura ku wa mbere twara Primus League uwo mwaka. Twihuse tuje mu gihugu cy'u Rwanda hari yihuye wari umunezero udasanzwe w'isi yihuye n'umva wakoze bikora intoki Rayon Sport araheze imyaka 4 badatsinda mu gwa APR ndakwise ko ari umugwi w'abasirikare hariya mu gihugu cy'u Rwanda nakujya kwa muzinga mu Burundi ariko aba mugwi w'abasoda mu Rwanda uratembere sinzi ingene vya mu Burundi biranga muzinga hariya twibaza ko abapolisi bashiyemo financement aho umumenyeza Gartier avuga ati ndatitiriza Kylian Mbappé canke ndatitiriza Lionel Messi mu gihe bari bagize imisi bavuga yuko tubibutse ko Tite gato ejo Kylian Mbappé yakoze entraînement cyo yakoze cyo bita entraînement individuel yongera akora entraînement collectif yakoze entraînement individuel ariko kumwe n'umutoza wiwe yongera akora na entraînement collectif rero ivyo ntibishobora kuba bagize pression kuri match bigaca bituma Kylian Mbappé tubona yuko Paris Saint-Germain ibagira ko ntibishobora gutuma Kylian Mbappé ashobora kugira imvune très grave. Je baza ko nico staff medical iba ihabereye staff medical hajya ni determina ko umukinyi ari en forme ou pas. Inkuru itameze neza hariya mu gihugu ca Turikiya aho haje nyamugigima haretse imisi tari mike haje nyamugigima irabomora amazi twihanganisha abanyatiriki bose babuze babo muri nyamugigima kwihangana abanyatirikiya n'abasiriye babuze abantu benshi aho mbere bavuga yuko ejo ku munsi uheze harora ko hamaze kubitaba Imana abantu 35 aho rero hakaba harimo abakinyi baburiye irengero harimo umukinyi w'umunyagana yitwa Christian Yatsu twihanganisha abanyagana mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mutombereye kaze mu kiganiro Ndufa Sport kuri Ndufacom TV. Uyu munsi tukaza kubashikiriza byinshi bigiye bitandukanye haba hano mu Burundi canke muri Afrika eka mbere n'ahari Buraya kwa zankino zisanzwe zikunzwe cyane. Turaza gutangurira mu Burundi aho tuza kuraba ingene byari byifashe ku munsi wa 19 uhiganwa Primus League aho inkino nyinshi zabaye. Twaza kugaruka ku rukino rwa Bumamuru yatsinze ibitsindo 7-1 Kayanza United. Turaza kujabukira hariya hakurya mu Rwanda umugwi wa Rayon Sport hari yihuye wari kuranyagira cyane umugwi wa APR hari haciye imyaka 4 badatsinda uwo mugwi wa APR umugwi w'abasoda hariya mu Rwanda. Turaza kujabuka kandi tujabuka amazi tujabuka Mediterane tuza kuraba inkino zabaye turaba n'ibindi bitandukanye hariya mu mashampiyona akomeye y'Iburaya. Turaza guhera mu Bwongereza tuza kuraba ingene byari byifashe muri Premier League aho umugwi wa Manchester United wagiye ubyitwaramo neza ukurikiranye inkino utsinda nyuma y'igikombe c'isi cabaye hariya muri Qatar baguma bakurikiranya inkino batsinda. Turaza kugaruka ku mukinyi Rashford aguma vyerekana cyane inyuma yuko batagize igikombe c'isi ciza ariko wewe mu Bwongereza muri Manchester United aguma vyifatamwe neza. Turaza kuraba kandi ingene Arsenal iguma ikwega ibirenge aha tukaza kuraba ingene Manchester United canke Manchester City bashobora kuyipapura igikombe bari bamaze kugitwara. Turaza kujabuka kandi hariya muri La Liga Santander natuza kuraba ingene byari byifashe. Barcelona ikomeje kwemeza abanywanyi bayo inyuma yuko itsinze urukino rwayo na Villarreal. Urukino rwari ryoheye ijisho ku bari bawuravye rwari ryoheye ijisho cyane aho batsinze Villarreal vyoroshe mugabo Villarreal kihagarara ko cyane gose. Aha twovuga nko minota ya nyuma ingene bazwe kubagombora igitsindo bari batsinze. Twaza kurabira hamwe kandi nandi mashampiyona Bundesliga tuje kuraba muri Ligue 1 aho Paris Saint-Germain ikomeje kotswe igitutu aho abafana bayo batabona ingene biko biragenda mu gihe gumikubitwa kandi yimije n'urukino ruhamba izakwinda ku mugoroba muri Champions League hamwe na Bayern Munich. Tuza kuraba kandi muri Serie A
Napre ikomeje kwerekana yuko igikombe izogitwara muri uyu mwaka bitagoranye kubera iguma itsinda hamwe n'umusatizi wayo w'umunyafrika mu Nigeria Victor Osimhen. Turaza kurabira hamwe n'utundi nk'igurishwa ry'umugwi wa Manchester United n'irya famille y'abagreza bagomba kugurisha abantu batandukanye batanze offer gushika 17 z'uku kwa kabiri. Turaza kuraba abifuza kugura, turaza kurabira hamwe n'utundi tuntu tugiye dutandukanye muri sport. Muri kumwe rero na ndayajemo Tito aka Titus, turi kumwe kandi na Lewis Bizimungu alias Kunagwero. Sawa karibu rero mu biganiro mu idonido tuza guhera muri Primus League. Lewis ngo tubwira muri Primus League ngende byabigenda. Murakoze cyane. Primus League nk'ibisanzwe yarabananje ku munsi wa 19 comme d'habitude. Primus League ni championnat y'igihugu cy'u Burundi yarigeze ku munsi wayo wa 19. Nibaza ko ryari ihiganwa kabisa, yari journée nziza cyane, yageze neza ku bafana batandukanye, cyane abafana ba Bumamuru FC, aho yagerageje kabisa kwerekana yuko ari umugwi ukeneye igikombe cya Primus League vyanka vyakunda kut uyu mwaka igikombe Bumamuru kabisa irikira gihiga neza yerekana n'abafana bayo ibemeza ko ari equipe ishoboye neza cyane. Yanyagiye umugwi Kayanza United ibitsindo ndwi ku gitsindo kimwe, yari spectacle. Muri rusangi kuri juni ya 19 mu Primus League yarabaye aho equipe nka Magara yahuye na equipe ya Olympique Star, aho equipe ya Tigre Noir yahuye na equipe ya Dynamique, aho Interstar yahuye na equipe ya Rukinzo. Top Junior ikina na Buja City, aho equipe nka Vitaro yakinya na equipe ya Aigle Noir. Frambo di Centre yahuye na Musongati FC. Messager ihura na Athletic, aho equipe ya Bumamuru twari ko turavuga mu kanya yahuye na Kayanza United. Muri rusangi nuko ama equipe yahuye mwizi weekend muri Primus League. Sinzi ko twabwira uko zageze yatsinda na kubibuga bitandukanye, uko spectacle yagenze hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ego Lewis, mbere yo kugaruka ku rutonde rwa championnat Primus League ku juni ya 19, tugiye keshi muri imyaka ya vuba tugize imisi tubona yuko imigwi yo hagati mu gihugu ivyitwaramo neza cyane igonga mu gisagara ca Bujumbura. Akarorero nka Vitaro, Interstar zari zizwe kuva kera no mu bitabo twara bisoma mu bitabo 13 Vitaro ero Plifor bavyibuka. Yego ariko nuko twomesha ko mu iminsi imigwi yo mu ntara hagati imwe twango ya migwi ya ruguru ariyo migwi iriki yabikora bigashimwa. Twarabibonye Bumamuru irakomeye, Aigle Noir Etoile du Centre n'imigwi ikomeye cyane gose. Imigwi uyu munsi duhuye uvuga ati ni tremblement de terre. Boshobora kudushikiriza rero urutonde muri rusangi uko urutonde uko gwagenze, uko imatch zagezira amakipe agira atsinda na kuri juni ya 19, nuko equipe ya Magara Young Boys yakubiswe na equipe ya Olympique Star igitsindo kimwe cha Magara Young Boys kuri bibiri vya Olympique Star. Aho yanyagiye umugwi wa Dynamique, equipe ya Interstar kanyagira umugwi wa Rukinzo FC, aho equipe ya Top Junior yanganije n'umugwi wa Buja City, equipe ya Vitaro inganya n'umugwi wa Aigle Noir igitsindo ubusa kubusa, aho equipe ya Frambo di Centre yanganije n'umugwi wa Musongati FC, equipe ya Messager Ngozi iza kutsinda equipe ya Atletico igitsindo kimwe kubusa, aho equipe ya Bumamuru FC yanyagiye cyane bikomeye equipe ya Kayanza United ibitsindo indwi kuri kimwe. Chamo turabira turagire ko na Classement ku munsi wa 19 kuri juni ya 19 muri Primus League ikaba ihagaze ko no gukurikira. Equipe ya Bumamuru ni equipe ya mbere kuri classement gushika umwa tuvugana n'amanota 41. Equipe iza ku mwanya ugira kabiri ni equipe ya Frambo di Centre ifise amanota 40. Ndashobora no kuvuga ibitsindo zoba zizigamye. Equipe ya
Bumamuru izigamye ibitsindo 28, ekipe ya Flambeau du Centre ikaba izigamye ibitsindo 16. Turafise na ekipe ya Vitalo FC iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 40, ekipe ya Message Ngozi ku mwanya ugira kane n'amanota 36. Aigle Noir iri ku mwanya wa gatanu n'amanota 35. Ekipe ya Kayanza United ikaba ihagaze ku mwanya ugira tandatu n'amanota 30. Ekipe ya Magara Young Boys ku mwanya ugira ndwi n'amanota 28. Ekipe ya Rukinzo FC iri mu kibanza cy'umunani n'amanota 28. Ekipe ya Interstar mu kibanza cy'icenda n'amanota 28. Ekipe iri ku mwanya wa 11 ni ekipe ya Olympique Star iri fise amanota 19. Ku mwanya w'icenda na nawe bagiye hari Interstar n'amanota 28. Hakacaba ekipe iri ku mwanya wa 12 bitwa Tigre Noir amanota 18. Ekipe ya 13 ni ekipe ya Buja City. Ekipe ya nyuma ni ekipe ya Top Junior n'amanota 18, umwenda w'ibitsindo 14. Murakoze Lewis kudushikiriza n'urutonde rwa 19 muri Primus League. Tukaba tubona yuko mugwi wa Bumamuru ufise amanota 41 mu gihe Flambeau du Centre ufise amanota 40, kazoguma banyinyurana hagati yabo. Baracanyinyurana ijana ku ijana. Turabe umugwi ushobora kuba wa mbere twara Primus League uwo mwaka. Twihuze tuje mu gihugu cy'u Rwanda hari Ihuye waramunezero udasanzwe Lewis. Ihuye n'umugabo wakoze bikora inka. Rayon Sport ariyazi imyaka 4 badatsinda mu gwa APR ndakwise ko ari umugwi w'abasirikare hariya mu gihugu cy'u Rwanda nakujya kwa Muzinga mu Burundi, ariko aba mugwi w'abasoda mu Rwanda uratembere sinzi ingene bya mu Burundi wiranga Muzinga hariya. Twibaza ko abapolisi bashiyemo financement tutagiye kure mu Burundi turabona yuko imigwi myinshi nta financement cyane gose, ariko biko biraza ikintu turiko turasaba cyane kugira Primus League na igere kuri standard twakwita standard nziza, aho Primus League ishobora kuba competitive canke ikaja kuri standard nziza ishobora kurabwa n'ama television mpuzamakungu, voire même za Canal Plus akageraho naho zidiffiza Primus League. Nibaza ko ari ugushaka kwacu igihe twobona intérêt nini cyane muri football, ndizera ko Primus League yacu izogera ku rwego rushimishije ikaba nk'amashampiyona yose yo ngaha ku isi. Reka tuvyizere wese makuru yo muri Afrika nta menshi dufise, ariko umusatirize rurangiranwa Victor Osimhen n'umunyanigeriya aravyifashemo neza cyane muri Naples, ariko meje kose igitutu ku yindi migwi nkaya za Inter, AC Milan n'izindi neza cyane. Dusimbiye hariya ku mugabane wa Buraya bazi ko amashampiyona yaho akunzwe cyane gose. Bo tuganiriza ku shampiyona zagenze. Je kuri tuze kugira decryptage muri Premier League. Tugaruke cyane ku mugwi wa Arsenal imaze inkino zibiri idatsinda, bamwe n'abandi bakabona ati mugwi wa Man City uri kurabuza ku gitutu nico kimwe na Manchester United asanga igisagara. Ati wewe ubibona gute? Musanzwe tugerageje kuraba uko muri Premier League inkino zagiye ziragenda muri weekend, no muri weekend iheze ni biragaragara, kandi nibaza ko ari umuntu wese ashobora kubibona aho ekipe ya Arsenal iyi phase retour iriko irayigora cyane kugera, niko kajyo nibwo buryohere bwa Premier League. Umugwi ikintu bita kugera les matchs tous les matchs phase aller na retour biragoye cyane, kuko ni championnat iri très serré, ni championnat iri très difficile, isaba kugera tous les matchs kuva mu ntango gushika championnat here ya heze meme Guardiola bambe uze mutama wenga kihari. Arsenal keshi yashikira Boxing Day ikiri mu gwame mugabo bikananira ningene gitwaye igikombe. Tubifatanye n'ivyo mwayumvuze yuko kugera match DDBRF bigoye kuri Arsenal. Neza cyane, si Arsenal gusa ni amakipe menshi muri Premier League arakunda kugogwa cyane na gestion de match ale et retour. Akenshi urashobora kugira neza ale retour bikanka. Arsenal rero novuga ko gestion de match retour iriko irayigora cyane, kandi bishobora gutuma umwanya n'umwanya igikombe gishobora kuyeshapa kabaca mu nzara, kuko City nayo nyuma
ihagaze menge iracabaraba neza ijana kwijana aho yo bacamo ryahumye gikombe kagitwara. Ndabibutse mwese muko muradukurikirana yuko Arsenal uheruka gutwara igikombe cha Premier League hari muri 2004 ico gihe hari hagikinamwe ba Thierry Henry ico gihe akaba ari wo mugwi wonyene hariya mu gihugu cy'Ubwongereza umaze gutwara igikombe udatsinzwe na rimwe bageruka ico gihe tukaba tubipfurije imigisha gutwara igikombe mu mwaka tukaba twihanganije cyane n'abafanzi ba Arsenal mukomeze mwihangana mu supporting equipe yanyu twizere ko bizogera neza nizere ko bazogitwara nawe no kuvyitondera biragoye ariko twizere ko bazogerageza fise abajene ba Martinelli bameze neza cyane fise Swadi fise umutoza kiri mushasha afigifisa amasa shushe bamwe baravuga yuko yakoranye na Guardiola yuko azimikenyero myinshi tactiquement tuko turaba rero championnat entre l'entraîneur nuwo yaforumye mwigisha n'umunyesha banyinyurane turabe ukuntu bizogenda. Tubibutse kandi ko Arsenal ifise amanota 51 gakurikirwa na Manchester City ifise amanota 48 Manchester United ifise 46 bikurikirana uko nyene Newcastle nayo ikabifise amanota 41 mugaba hagati aho Manchester United ikeneye igize imisi yerekana yuko ari mu gukomeye cyane cyane bicije ku musatizi rubangiranwa Marcus Rashford. Ni Manchester United nko twako turabivuga ikintu citwa le match ku gestion de match retour twovuga ko iriko irazigera neza cyane iriko yabikora neza nyuma yuko vyatangurana ku mutoza wabo yari umutoza mushasha ko integra equipe vyameze nk'ibigora gato muri phase ariko muri phase retour Manchester United yaje kabisa tuyitege irikira bikora neza n'umutoza wabo kabisa bariko barabikora neza cyane n'umusatizi wayo Marcus Rashford tumubonye neza inyuma y'igenda rya Cristiano Ronaldo yuko Cristiano Ronaldo ariwe ngo yaramuzibiye atari tushora kwi-exprima neza muri tele ariko buye ngo biko biraza mbere tubibutse yuko aba mere bitere mu Bwongereza ari mu rurangiranwa Harand afise ibitsindo 25 benshi bakavuga yuko ngo ashobora gukura amateka afiswe na Mosara aho yatsinze mu isezo imwe gusa ibitsindo 32 hama Rashford wari kuravuga twako turavuga afise ibitsindo 12 biriko biraza ariko ni mugabo nawe nakaragaruka afise ibitsindo 17 tuje mu gihugu ca Espagne ari muri ariko gato ico nobanza nkavuga tukiri muri EPL Premier League ni equipe ya Man City twavuga ko mw'imisi byari bimeze nk'ibigora gato bivanye ico novuga nka gestion ya Swad y'umumenyereza atari karagera neza Swad yiwe bivanye n'utubazo d'ordre technique twashitse entre les joueurs hamwe na l'entraîneur mwabonye bimwe vyahitanye na Joao Cancelo umukinyi w'umunya Portugal benshi bakunze kuvuga yuko Guardiola ari erere nini yaca akuna gukora ama erreur tactique kandi nibaza ko lezereso ime ariko rimwe agenda arakosora ariko rimwe nawe hari gihe ashobora kuba brutal ni naco gituma mubona rimwe Swad ya Man City jeso yayo rimwe hari gihe umugora ubundi mwanya akabishobora twovuga muri rusange ko uyu mwaka Man City itari en pleine forme nkuko twatumaze imyaka tuyibona kuva Pep Guardiola akiyizamwo cyo nico nokongera tukiri muri Premier League Monsieur Lewis tugiye ku coach mutoza Jurgen Klopp bakeba abafana ba Liverpool bariko baravuga yuko Klopp yirukanwe abandi nabo ngo ahagume mu bivuga kwiki tugerageje kuraba ahanini ikibazo kiri muri Liverpool twavuga ko je ku giti cyane sino gishira ku mutoza cyane ahubwo ikibazo cya Liverpool ahanini no gishira kuri les problèmes za blessure imvune cyane ziriko twavuga ziriko ziribasira cyane les joueurs ba Liverpool ikibazo rero cy'ama blessure ni kibazo gikomeye cyane kuko Liverpool inyuma y'igenda rya Sadio Mane barazanye Nunes pour remplacer Sadio Mane ariko Nunes a cause de blessure Nunes ntashobora kuba efficace ubona ko bigenda biramugora kandi kijya gihengeye cya Sadio Mane kiraboneka yuko ikica cibonekeza kubera ko umuramplasa wiwe ntashobora kuba efficace ikintu cya kabiri bati naguciriyemwo bamwe bati Liverpool yirukana Klopp je nibaza ko kwirukana Klopp atari umuti wa Liverpool
Furitse bazogira rokitema nziza canke bagumane squad mugabo performing. Je nibaza ko ahanini muri Liverpool kwirukana Klopp utobari umuti woba efficace muri Liverpool uko Liverpool ntifise ikibazo umutoza ata n'entraîneur de haut calibre yanditse amateka menshi afise titre ikomeye cyane ahanini muri Liverpool nibaza ko abafanzi bayo boyirindira bientôt moi j'espère ko igiye kugaruka kandi abizeza ko Liverpool bientôt il va revenir. Tukiri ko mutoza bamwe mu bafana kavuga ati Klopp nyuma yuko atwaye Premier League haciye imyaka 30 Liverpool yatwaye igikombe ati yarakwiye guca asezerera kabisa abandi nabo bati Klopp n'umutoza akinisha umukenyuro w'abadagi umukenyuro wa pressing ati nahagume. Twihuse rero tugenda ku mugabane wa Buraya tuje mu gihugu ca Espagne ari muri La Liga Santander. Espagne ngo byari bigenze gute muri journée yabo bakinye? Journée bakinye muri weekend nuko inkino zimukomakomeye ari Barcelona itsinda Villarreal. Umupira waruryoheye ijisho kandi novuga yuko Xavi Hernandez yagize coaching nziza aragira na gestion du match. Bonne gestion du match baratakana amanota 3 bakaba bariko barotsa igitutu kuri Real Madrid. Icyo twovuga nuko Real Madrid mwizi weekend itashoye kino rukino rwayo yari ifise kubera ko yari kiyategura Mondial de Club ikaba itari ko itakinye muri journée yabo yo muri weekend. Icyo nico kintu twokwibutsa abafanzi ba Real Madrid ariko muri rusangi Real Madrid je novuga ko igikombe cya La Liga uyu mwaka atari cyayo. Reka tubirindire turabe abafana ba Real Madrid ariko Real Madrid ndakwibutse rero ko Barcelona yigeze kuyirusha amata 11 ariko irayakurayo yose. Reka nubu nta yamigwi yaba Real Madrid no kuri ndya tukaraba nabo shoka yihamba. Reka turindire turabe yuko no kuri ndya tukaraba ariko ngerageje kuraba ico no kwita nka performance actuelle z'umugwi wa FC Barcelona n'umugwi wa Real Madrid urabona ko kabisa Real Madrid uyu mwaka iyi saison ntiri determina par rapport ya FC Barcelona. Ugerageje ko FC Barcelona ni equipe swadi yabo umaze kuba solidaire uhereye muri defense kugeza muri attaque avec umutoza wayo ni equipe kiri jeune kandi ubona ko bafise rage yo gutwara igikombe cya La Liga Santander. Contre Real Madrid uyu mwaka navuga ko iri kirerekana quelques faiblesses surtout au niveau défensif et au niveau offensif. Ni Real Madrid iri kiratakaza mu match ari intéressant kuko gatonya iyinzi teba gato FC Barcelona igikombe izobigitwaye nkuko jewe uko ndayibona ibice 75% FC Barcelona yaramaze gutwara Liga Santander. Ibice 75% naho ugira 99 probability birashobora kutaba. Reka tubirindire rero Barcelona kabifisa amanota 56 kabirusha amanota 11 mukeba wayo wihe byose Real Madrid ifisa amanota 45 nyuma yaho kaza Real Sociedad ifisa amanota 42 hamwe na Atletico Madrid ifisa amanota 38 benshi bakavuga ati kurusha amanota 11 Real Madrid ni byankenerwa cyane kugira Barcelona twari kiko ni intambwe nziza cyane kuri FC Barcelona ariko ndabibutse yuko mwese muri komanda dukurikirana ko Real Madrid ifise rukino rw'ikirarane zokina na Elche ku munsi w'ejo igihe cy'isaha 4 y'ijoro. Tukiri Iburaya nyene tuje mu gihugu ca Italia mu Butaliyano byari byifashe umugwi wa Naples Lewis Naples amanota 10 n'ayandi Naples uyu mwaka nkuko neko ndavuga iri kirerekana yuko ari equipe ifise ikintu ikeneye kandi kabisa Naples uravye performance actuelle ni equipe iri bien solide kuva muri defense gushika muri attaque. Ni equipe iri kirabikora neza cyane ni equipe très déterminée ubona ko bafise ikintu barondera umwaka kandi bazogishikako mu gihe wara rya Serie A nyakwa Lewis bakaba barafise n'irya stade barayitaziriye uriya Maradona Stadium byo bari byiza cyane kuba kunzi ba Naples. Tubibutse ko bagendera ku musatirizi umunya Nigeria Victor cyane Victor Osimhen bakaba barusha amanota
15 yose Lewis. Muri rusange je ngerageje guca ku masonga novuga ko ibice 85% na pre yamaze gutwara Serie A team kuko uravye nivyo twako turavuga burya gutwara igikombe urashobora kubona equipe ukabona na Hagiye y'abakinyi ko bafise inzara n'inyota gutwara igikombe contrairement n'andi ma equipe gaza Inter Milan uyu mwaka zarakoze ariko twavuga ko equipe ya Naples yerekanye de performance de haut niveau uyu mwaka tarbigiye tuyibonaho mu myaka 10 heze. Naples rero kaba dahindutse igikombe ari cayo dayutse kandi ko umugwi wa Juventus wari kuregeza ikibanza ca gatatu haciye imisi mikeyi ishiramwe rya Serie A ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu c'Ubutaliyano ryabafatiye ibihano bakabakura ko amanota 15 aho baciye batibukira mu kibanza c'icenda akaba bafise amanota 20. Tubibutse gato ko atari ubwa mbere equipe ya Juventus ifatirwa ibihano Juventus ubwa mbere ifatirwa ibihano turibuka muri saison ya 2000 aho yafatirwa ibihano kugeza yaho banayikorora ikaja muri deuxième division equipe ya Naples ya Juventus plutôt n'ubu bikaba bisubiriye bakaba bayifatanye icyaha cya corruption ikaca gituma ikororwa amanota 15 yakugwa ko muri Serie A team nibaza ko twihuta cyane twaja muri Bundesliga ego cyane Lewis muri Bundesliga match zarakinwe Bayern yatsinda 3-0 aho benshi bavuze ati Bayern gutsinda 3-0 za kubaha ingufu zo gutsinda umugwi wa Paris Saint-Germain Bayern kabifise amanota 43 kabikurikirwa n'umugwi wa Union Berlin ifise amanota 42 twihuse cyane Harya mu gihugu c'Ubufaransa hariyo match ikomeye mugwi wa Monaco wakira Paris Saint-Germain mu rukino rwarubereye ijisho cyane batsinze ibitsindo 3 kuri kimwe rukino rwarubereye ijisho cyane aho hariya bajya basore ba Benedere bari bavyifashimwe neza cyane imbere yaho bafana ba Paris Saint-Germain bamenyeshejwe ko abakunzi ko abakinyi ba Paris Saint-Germain bari bafashwe n'akagwara naho katavuzwe cyane mu binyamakuru katumye abakinyi benshi batabatetiralize bigaca bituma umugwi wa Paris Saint-Germain kubitwa ariko kandi ivyo ntivyo bayisiguro mu gihe uriya mukoca akomeje ukubitwa match zitari nke aho benshi imbere bavuga yuko ku rukino rw'ino munsi muri Ligue des Champions bitaza kumworohera mbere tuce tuja kwizi match nyine za Ligue des Champions League aho iza gutangura uyu munsi ni round ya bakunze kuvuga yuko muri Ligue des Champions keshi randa ko match zikomeye zamaze zitangura igenekezo rya 14 z'ukwezi kwa kabiri ahari ku munsi wa Severan yego mbega urafise umukunzi yo mukunzi tworindira mbere tuboneyo nakaryo ko kwifuriza umunsi mwiza wa Valentine's Day abakunzi bose bafise basheri babo bafise abakobwa bakundanye n'abahungu bakundanye mwese muze kugira umunsi mwiza ariko ntimuze kwibagira kuza kuraba UEFA Champions League aho umugwi wa kubasiga Paris Saint-Germain uzo kuba wakiriye mugwi w'igihanganye cyane gose hariya ku mugande wa Buraya Parc des Princes beshi rero bakaba bavuga ati n'umugwi uzoba ukomere cyane Paris Saint-Germain aho batabona neza ingene baza gukina mbere kuri probable lineup aho umumenyeza Gartier avuga ati ndatitiriza Kylian Mbappé canke ndatitiriza Lionel Messi mu gihe bari bagize imisi bavuga yuko tubibutse ko Tito gato ejo Kylian Mbappé yakoze entraînement cyo yakoze cyo bita entraînement individuel yongera akora entraînement collectif yakoze entraînement individuel ari kumwe n'umutoza wiwe yongera akora na entraînement collectif rero ivyo ntibishobora kuba bagize pression kuri match bigaca bituma Kylian Mbappé tubona yuko Paris Saint-Germain ibagira ko ntibishobora gutuma Kylian Mbappé ashobora kugira imvune très grave je baza ko nico staff medical iba ihabereye staff medical hajya ni determina ko umukinyi ari en forme ou pas nibaza ko staff medical ya Paris Saint-Germain imaze gukonfirma état de santé ya Kylian Mbappé nibaza ko Kylian Mbappé ashobora kuba mu rukino guno munsi canke agakina nka mita ya kabiri bivanye n'uwo bari yagize ikinyamakuru l'équipe hariya ikinyamakuru gikomeye hariya mu Bufaransa l'équipe kivuga yuko Kylian Mbappé ashobora kuza gutangura kuri bench hama
urya mu munyeza gahetse gatangurayo kajya gakinyi gato kitwa Emerizayire hano muzayirwa mugabo Emerizayire ndakazi okay ariko Tito watubwiye probable lineup ku match ya Bayern Munich na match ya Paris Saint-Germain mwizamu nkuko bizwi gihe birukanye umunyegori Keylor Navas ubu hariyo Donnarumma baravuga yuko hariya nyuma aza gutangura Ramos hagati na nuriya Kimpembe yaravunitse Kimpembe ka tubarabire neza probable lineup mwizamu ravuga yuko hazoba hariyo Giangrigi Donnarumma hama Ashraf Hakimi kuri zibiri Sergio Ramos Marquinhos hamwe na Nuno Mendes yazwari defense hagati haza kuba hari Marco Verratti Daniel Pereira hamwe n'umukinyi Carlos Sora ariko yamiriye wivuze twizere yuko Paris Saint-Germain ikwiye kuraba neza ku basore nk'aba Leroy Sané n'abasore banyaruka cyane n'abasore utopfa kuza gufatira mu ndasa kiso très rapide mu gihe Paris Saint-Germain yakora defense au niveau yo kugera abasore nibaza ko iza kuyikomera cyane tukaba yuko mu Budagi bakina umupira wa pressing aho inomiriye twumvise amengo ntikanganye cyane gose havuyemwo Marco Verratti hama imbere bakavuga yuko bashobora gushiramwo ngo MMN kera hari twumva BBC ngo ni MMN tuze ko ari trio ya Paris Saint-Germain tubona akazoba ari Kylian Mbappé Lionel Messi hamwe na Neymar ariko sinzi yuko biza gukunda kuko Kylian Mbappé na Lionel Messi baragize imisi bafise amashoke hagati aho Bayern Munich baravuga yuko mwigoli hazoba hari uno mukinyi yasubiye niwa tuze ko niwe afise problème ya blessure akaba ataragaruka defense hazoba hari Alphonso Davies Matheus de Ligt Dayot Upamecano ya mu Faransa hamwe na Cancelo wundi twavuga yava muri Man City hagati hariyo Joshua Kimmich hakaba na Leo Goretzka akaba aza gukinisha 4-2-3-1 batatu muri miliye akaba ari Leroy Sané Joan Musiala kakana kagize imisi kabica gacika uwundi akaba ari Serge Gnabry yigeze kubita ibitsindo bine Tottenham muri Ligue des Champions Serge Gnabry sanjwe très fort imbere hakaba hariyo bita Thomas Muller akaba ari match rero abantu benshi bavuga yuko naho kuri Severante baza kubanza guheba abakundanye match na ryaba turatumiriye aba les amoureux Champions League kagera cya muri salle wewe uvyime neza cyane sishobora gusiba Champions League ndamubwiye ati na bado rero no match ikaba izoba ari match ikomeye cyane gose yo itangura igice gishiri cy'umunani huitième de finale ya Ligue des Champions muri mwaka mw'isezo akaba ari match vraiment itezwe n'abafana benshi cyane gose aho bavuga ati Paris Saint-Germain kuva bari abakatare baza ntirigera itwara Ligue des Champions kavuga ati ni revanche ndayutse kandi ko kwigenekerezo rya 14 kwezi kwa kabiri Paris Saint-Germain ikunda gukina mbere aho muri 2017 yanyagiye cyane bikomeye umugwi wa FC Barcelona ibitsindo bine ku busa ni Paris Saint-Germain gatonya Tite ni Paris Saint-Germain twavuga ko uyu mwaka situmwino sezo tuvuga ko ari ya Paris Saint-Germain twatumenyereye bitwa ko turavuga ni Paris Saint-Germain kuva yazana umutoza mushasha itarafata rythme cyo twokwita rythme au niveau ya ma victoire ya rythme twatumye kuri Paris Saint-Germain yo gutsinda 10 matchs consécutifs sans défaite ni Paris Saint-Germain même muri Ligue 1 muri championnat iriko iritwara tuvuga ko iritwara neza tuvuga ko irikirekana faiblesse bituma iyi equipe ya Bayern Munich hamwe batoyira bako neza ishobora kubanyagira ibitsindo bitari bike kuko ni equipe iri très rapide ifise ama air ari très rapide ba Davis yongejemo ingufu Joao Cancelo c'est un joueur très dangereux bisaba ku bakinyi ba Paris Saint-Germain kuraba neza
kuko bataravye neza barashobora kurya ibitsindo byinshi cyane. Tubibutse kandi ko mu binyamakuru bimwe hariya ku mugabane wa Buraya cyane mu Faransa bivuga yuko Kylian Mbappé mu gihe ato Bayern Munich bakuramwo yo chasubira kugarukana icyumviro cyo kuja muri Real Madrid mbere no kubamenyesha ko byavuzwe ko mu ndwi heze Kylian Mbappé yari hariya muri Maroc aho yivuje intsinzi mu gwa Real Madrid aho yego ni Kylian Mbappé aguma yerekana la volonté yo kuja muri de rejoindre le Real Madrid. Abandi nabo bakavuga yuko Paris Saint-Germain bari bakatariye hamwe batotwara yindi Ligue des Champions byo bari ibintu bikomeye cyane gose. Urundi rukino ruza kuba muri Ligue des Champions kaba ari match zibiza kubera ku mwanya umwe isaha 4 z'ijoro hano masaha ya Ibujumbura na hariya Gitega akaba ari umugwi wa AC Milan uza kwakira umugwi wa Tottenham Hotspur akaba ari migwi tutovuga ko yifashe neza mu imisi nibaza ko ari urukino AC Milan izimisi tifata neza nibaza ko ari urukino Tito za ko urukino nago nyene rubejisho no kwita match eri équilibré entre les deux équipes équipe ya Tottenham ni équipe nayo nyene iri expérimentée équipe ya AC Milan LOC c'est équipe opfa gufatira mu nda sans plus iri muhira mu Butaliyana twibaza ko ruza kuba rurukino nago nyene rubejisho ruza kuba rukino rubejisho dutumira abantu kuja kuraba imatch kumitwe hariya aye bahura na Harya ari mu maforume mwimi ruza kuba ari urukino ruberejisho tubwira abantu kuraba iyi match iza kuba ari match ikomeye cyane iza kubera mu Butaliyana ya match ya nama equipe menshi akora kuri jeu défensif Tottenham AC Milan nibaza ko haza gukora umutwe w'abatoza sino iyi match za kwari match je mbona ko atane bitsindo byinshi bizakuvamo. Reka yo prediction yawe tuyirabire hafi tukaba tubipfurigire kuza kuraba match nziza cyane ziryoshe zagarutse za Ligue des Champions saison ya 2020-2023 tugaruke kuri Paris Saint-Germain nyene aho bivugwa yuko Paris Saint-Germain ngo yayiteguye gusezerera umukinyi Neymar Junior hamwe na Lionel Messi. Je nibaza ko ayo makuru gusezerana Neymar na Lionel Messi kuri Paris Saint-Germain yo bari shwa nziza. Ariko je mbona yuko yo bari shwa nziza mu gihe Neymar Junior ahembwa umushara utubutse cyane gose kandi yakarigwa n'ibikono kabyimvune Lionel Messi nawe nari umukinyi mwiza akaba ariko agenda bigaca bituma Kylian Mbappé atabona yari karaje. Ariko rotite mwibuke ko abakinyi ba professionnel Neymar n'abakinyi binziriza ama equipe mu ma publicité kandi aya ma equipe ya Paris Saint-Germain ni sonape bazita ama equipe commerciale n'ama equipe yo kudandaza Neymar ni pion nziza muri marketing y compris Lionel Messi na nyene c'est un bon joueur muri marketing en plus ce sont des grands joueurs iyo bafise muri équipe de toutes les façons on va ko iyo équipe atari équipe mais sportivement nta kintu ariko barerekana sportivement il est vrai nko turabivuga uri kuraba iyi saison Paris Saint-Germain twibaza yuko ari systeme z'umutoza ariko zorohereza bano bakinyi ariko d'une façon générale Paris Saint-Germain nibaza ko atari equipe opfa gufatira mu ndasa we kubgawe rero ti Paris Saint-Germain ntigurishe Lionel Messi na Neymar kubganje sinibaza ko ivyo bintu bizobaho no uyu mwaka none Kylian Mbappé kugira abe développer ashobore gutwara Ballon d'Or kokirase Erling Haaland Marcus Rashford nabandi ba Pedri Gavi nabandi bonavyogenda nibaza ko Kylian Mbappé aracari muto ibikombe vya Ballon d'Or azozitwara Lionel Messi agifise imyaka nk'ijya Kylian Mbappé aramaze gutwara Ballon d'Or zine ariko hari n'abakinyi bangana na Kylian Mbappé imyaka afise batari batware mondial tubibutse kandi ko tujaniraje n'aba bakatariye Lewisi bakatariye bakomeje bagura imigwi y'Iburayi inyuma yuko baguze mu ya Paris Saint-Germain abandi bakemvesa hariya mu wa Manchester City ngo babifuza kugura Manchester United famille Grazere Moscow dufise nuko famille Grazere amaze kwishira ku isoko ikaba igiye kugurwa na Jim Ratcliffe Amirade Britannique niwe agira agure Manchester City bimutse ko uyu Jim Ratcliffe ariwe na president wa OGC Nice yo mu Faransa c'est un milliardaire très riche afise amafaranga menshi akaba ari we yipfuza kandi akaba yamaze kwerekana ubushake ko agomba kugura equipe ya
Manchester United the Red Devils. Tubibutse abakunzi ba Ndufacom ke Manchester United no famille y'abagreza bashinze itariki ya 17 z'uku kwezi kwa kabiri yuko ariho abakeneye kugura Manchester United bazoba berekanye ico bita mu gifaransa bacita bishoboninga intere engagement gerekana yuko kene voilà abize marketing bacha bavyumva. Tubibutse kandi ko uriya mu wizatunga mu milliardaire w'umunyamerika yitwa Elon Musk ujya yaguze ujya president wa Tesla yaguze n'urubuga Twitter nawe ngo yerekanye entere kugura Manchester United exactement aho mbere ngo yoba yashize ku meza imiliyardi 4 n'igice. Tubibutse kandi ko jya mu milliardaire Elon Musk afise ubutunzi bungana n'imiliyardi 157 Manchester United n'ibintu vyoroshye cyane. Ce sont des hommes trop riches no bipfuye cyane kugura Manchester United. Twizere ko hazoba ihinduka cyane muri Manchester United aho tubona cyane Manchester United mu iminsi ya nyuma iri kiragurwa cyane muri staff ugasanga muri staff hari ibintu bitagenda neza. Akenshi abafana ba Man United bagashira amakosa kuri famille Grazer ko ariyo yorganiza nabe equipe ya Manchester United. Tubutse ko famille Grazer arabanyamerika bakaba bari bayifashe igihe gitari gito. Abafana ba Manchester United nabo bakaba bifuza yuko mugwi wa Manchester United bosubira kubona nka kiriya gihe ca shining kera ca Ferguson aho Premier League cari gikombe itwara hafi imyaka yose bakayibona no kuri scene internationale ikasubira kuvuma. Mu yandi makuru tuvuge tundi aho Edison Cavani ngo bakwije imyaka 36 ni Cavani yaciye mu migwi itandukanye, yaciye muri za Paris Saint-Germain cyane niho yamenyekanye cyane, aca muri za Manchester United. Ni Edison Cavani, c'est un grand joueur, yakoze ibintu byinshi, akwije 36, nibaza ko bientôt nawe azokwatenya ya myaka ya Cristiano Ronaldo tukamubona muri Al Nassr kuko niyo destination y'abavetera Harya muri Arabie Saoudite. Niyo destination y'abavetera tuko turabona ko Al Nassr kirokita abavetera. Twizere ko mu minsi mike tuzobona Edison Cavani ari impande ya Cristiano Ronaldo. Rero Edison Cavani ubu yakaba ari mu mugwi wa FC Valence. Mu yandi makuru ejo Lewis FIFA yasohoye abakinyi bigeje neza mu mwaka uheze aho abakinyi batatu yabasohoye harimo Lionel Messi, Karim Benzema hamwe na Kylian Mbappe. Wewe iryo genwa ry'abakinyi batatu wumva ariko mbo je nibaza ko nkuko bisanzwe nta muntu yoduta ko Lionel Messi atoba ku yo liste. Iki naco umukinyi Benzema nibaza ko nawe yatora ku yo liste kuko n'abakinyi bamaze iminsi babikora bigashimwa. Ni Leo Messi abantu benshi bavuga ngo Leo Messi rasubiye hasi, ariko Leo Messi yatwaye Coupe du Monde. Yatwaye Coupe du Monde Lewis, ariko mwaka wa 2022 wagenze nabi kuri Lionel Messi havuyemo igikombe cy'isi. Nibaza ko igikombe cy'isi ari ni igikombe twovuga gitanga honneur de tout le temps. Tuvuga yuko rero igikombe cy'isi kubera ari ca FIFA nyene ko ari cyo cabohana. Nibaza ko Lionel Messi apare igikombe cy'isi yagitwaye ari no muri der yabaye meilleur buteur yongera aba na meilleur joueur. Reka turindire rero igihe mwabo batatu FIFA izocaguramwe umwe zoba the best. Aneza cyane. Mizigiye kuza hama Lewis yaracaguye kandi n'abakinyi benshi bigenjeje neza aho babo muri Real Madrid bashizemwo abakinyi nka Courtois, Benzema, Valverde, Rudiger hamwe na Modric, ariko bari bagira Vinicius Junior. Aba bafana benshi batashoboye kubihurizako. Je nibaza ko nkuko bisanzwe ku mukinyi Vinicius Junior no kwita nka best young player, ariko novuga ko agifise ibintu byinshi byo gukora kugira yatenye niveaux novuga y'abandi ba joueur turiko turana mu liste. Twovuga yuko Vinicius yarushije Neymar. Tugerageje kuraba Neymar Junior il est vrai c'est un grand joueur. Neymar Junior
yanditse amateka menshi cyane. Neymar Junior asumba amateka twavuga Vinicius amaze kwandikisha. Vinicius aracafise umwanya wo gutegura icyo no kwitwa titre canke izina giwe kugira arishire kuri standard yo hejuru. Sino Vinicius Junior ariko arakora neza cyane mugabo novuga ko niveaux ya bino bihangange atarashikira neza. Ego mereka turindire bizovamwo, ariko benshi abafana ba Real Madrid akaba batanezerejwe no kubona umukinyi Vinicius adashikwa ku iyo liste imbere ya Neymar Junior. Tukiri muri Real Madrid akantu gato no kongera ko ni contrat ya Toni Kroos aho eruka guha ikiganiro Marka avuga yuko ivyerekeye contrat yo na Real Madrid izoba termine mwi ete atabiganiro vyimbitse barakora no mugwi wa Real Madrid kugira babe ko bokongera contrat ya Toni Kroos. Tukiri muri Real Madrid nyene turabona yuko equipe ya rimwe abatama benshi ariko abafana benshi bakabona yuko bikwiye ahubwo yuko Perez yoraba akasezerera umukinyi Toni Kroos na Luka Modric akazana akagira miliye yaba jeune bashobora kugira kubakira ko igihe kirekire. Akwa mbere biteze yuko bazogira na recruitment nziza muri ete voilà akagira abakonsti wa equipe nziza zoshobora kurivaliza no sema hariya muri Liga Santander ahubwo kuri scene international. Mbere akaba bifuza mukinyi Vlahovic uriya mukinyi muri Juventus urabona ko ayo ari produit nziza muri Real Madrid. Nibaza ko Vlahovic Stanjuere nawe nyene abikora bigashimwa malgré ko ari mu equipe twavuga ko mw'iminsi tariki ritwara neza, ariko ni umukinyi cyo tugita qualité individuelle twavuga ko afise qualité individuelle nziza cyane. Numukinyi tubona ko ashobora gufasha Real Madrid ibintu byinshi narijya ko Real Madrid mw'iminsi mire yabo iriko iragenda ku bagabo bariko baratenya plus de 35 mwumva ko Real Madrid ikeneye amaraso mashashi kugira isude mire yayo. Ego bakunzi nyene ba Real Madrid akavuga yuko bakeneye amaraso mashasha. Tukiri mutuntu n'utundi Lewis Arujo aravuga kuri Vinicius akavuga ati Vinicius n'umukinyi w'igitangaza teragoye no gufata tariki ico nshima nuko muri hariya mwiriya match ya Clasico atashoboye gutsinda. Ego ni ya rivalite yama mu bakinyi ba Real Madrid na FC Barcelona niko vyamye kuva kera. Hama tugarutse ku mukinyi Rashford nyuma yo gukora igikombe c'isi ariko araza cyane. Mbona vuga ko ari umukinyi Marcus Rashford inyuma y'igenda rya Cristiano Ronaldo ariko arabikora neza cyane. Tito ni umukinyi ariko arigenza neza ibitsinda reka ratsinda ama opportunity menshi aronka ariko arakonkretiza. Nibaza ko ari Marcus Rashford ariko arerekana ko ari Marcus Rashford. Ego Lewis abandi bafana barabira hafi ivyo vya Premier League mu Bwongereza bavuga yuko umukinyi Erling Brot Haaland muri Manchester City ari umunef ariko ngo adafise capacité yo gukina nka Karim Benzema hamwe na Robert Lewandowski. Nibaza ko akenshi Kylian abantu benshi bakunda kura match barabona ko Erling Haaland qualité za Benzema atarezo qualité za Erling Haaland kuri qualité ya vrai numéro 9 ariko uyu mukinyi Erling Haaland c'est un vrai numéro 9. Nibaza ko ari ama profil abiri atandukanye, ni umukinyi ikintu ahanini cyane ya exploiter box kurusha uko exploiter nyuma ya box. Ni wa mukinyi agenda gufinaliza, si wa mukinyi agenda guhiga imipira nyuma cyangwa gukonsuliza je. Mugabo yarakwiye kuzasubira inyuma kuza gufasha. Ça dépend na coach uko abashaka kumukinisha, ariko muri rusangi Erling Haaland kibazo karagira muri iminsi c'est loger ya Man City nije bakunda kubaka cyane bakaja gutsinda babanje kubaka cyane uwo mukinya afise qualité zo gutsindira ku ma contre attaque ya mipira inyaruka cyane ugatanga ama centre yakira ama espace agashobora gutsinda. Ariko je ya Man City nije iri ampe bakonsuliza cyane bica bigora Erling Haaland kuyadapta kuri numero 9. Ivyo bakaba babivuga bayishimikije ruri ya rukino rwabahuje na Tottenham Hotspur aho bari bamize umukinyi Brot Haaland. Ama imbere kurangiza Lewis hari inkuru itameze neza hariya mu gihugu ca Turikiya aho haje nyamugigima
haretse iminsi itari mike hagiye mu kigima irabomora amazu twihanganisha abanyatiriki bose babuze ababo muri nyamugigima kwihangana abanyatirikiya n'abasiriye babuze abantu benshi aho mbere bavuga yuko ejo ku munsi uheze harora ko hamaze kwitaba Imana abantu 35,000 aho rero hakaba harimo abakinyi baburiwe irengero harimo umukinyi w'umunyagana yitwa Christian Yatsu tuyanganisha abanyagana mu minsi ya mbere baravuze ko bamutoye ariko bindi binyamakuru mu nyuma biraza kubibeshuza yuko Christian Yatsu ataraboneka ari mu ba dispari reka twizere ko azoboneka ego Lewisi nibaza yuko atabindi ufise nibaza ko inkuru turangiriza ko ari izo duheje kubabwira bakunzi namwe bafanzi b'imigwi itandukanye today dufise Saint Valentin nibaze ko Champions League muza kuba mwabwiye abashere banyu ati bye bye ndagiye kureba Champions League ni umunsi mwiza cyane umunsi wa Saint Valentin ni umunsi benshi bariko bararyoherwa abakunzi ba Ndufa Sports twizere ko zohora mu kinigano gikurikira ego Lewisi tubifurize match nziza hama bakunzi ba Ndufa Sport mwariko muradukurikirana hano kuri Ndufacom TV turabashimiye ko mwadukurikiranye tukazosubira mu kindi kiganiro mwari kumwe nanje ndaje mu Tito hamwe na Mr Lewis tukazosubira mu kindi kiganiro alias Kunagwero murakoze